Umugambi wo gutuma urwego twokwita rwa beti byo bita abandi ngo nukubetinga rukora mu muco no mu buryo bwubahiriza amategeko. Rona irakomeza kugenzura abakora muri ico gisata. Amwe mu mashirahamwe akorera muri ico gisata harimwo iyo twita Advanced Group rizwi ku izina rya 1xBet, harimwo BBL Capital tuzi cyane ku izina ry'ubudandaji rya Bubet. Amashirahamwe akorana uno mwanya yemewe n'amategeko ariko arakorana na Rona hariho 1xBet, hariho Bubet, hariho Kings Investment, hariho 1tbet, hariho Megaloto, hariho Sigma, hariho Lydia Ridic, hariho n'iri kirakora ama integration twokwita Infinity Bet mugizo okora ku izina rya no commercial ya 88 stars. Iryo rero iri mu mashirahamwe twirutseko rikorakora mu kinyegero. Turarondera abanyeneryo, turabarondera iyo bari mugabo baramaze kuriha amahera ategekaza kuri ko bariha muri leta kugira bakore ku mategeko. Igisata dukoreramwo ni gisata iyo hatari amategeko akwiye canke atomoye usanga ibintu byabaye nabi. Ubwa mbere murazi yuko izi nkino ziganisha imigisha ni nkino zikinwa n'abantu batari munsi y'imyaka 18 bari majeur. Navuga yuko ko iki kibazo yabajije ubu ico turiko turakora ubwa mbere zijya nkino zaraba ku mapoint de vente ugasanga hariho les machines ziri hirya no hino mu gihugu cose mugabo atamategeko abigenga ahari. Ugasanga umwana aragenda ku butike agakina, ugasanga bashize imashini hambavu y'ishure, ugasanga bashize izo mashini hambavu y'isengero. Oro mu mategeko abigenga ivyo nivyemewe. Nico gituma ku itegeko ryavuye mu shiranganje gw'intara mu gihugu hagati mu gihugu avuze ati kugira ibintu bibanze bigende neza bibanze bihagarare kwanza. Hameje guhagarara ubutwico turiko turakora cihuta no gushiraho amategeko abigenga. Ayo mategeko rero amaze kujaho zuzosha tukoranya abari mwiyo muco gisata tubabwire tugere tubahimirize ico ayo mategeko avuga kugira bamenye ati nimba je ndi mwico gisata ishobora gushira imashini yanje hehe, ishobora kutayishira hehe, kuko twasanga ari desordre mu gihugu. Izosubira gukora mugabo izokora biri mu mategeko hana mu kajagari. Ikinyanda kijanye no wagica kazino nimba hari ziriko zirakora, mwavuze yuko hari ziriko zirakora, tuko turagira amarasenyema yacu au niveau ya Loterie Nationale. Twarumvise yuko hariho ubucu usanga bariko barakiniramwo ibintu uko murazi yuko ibintu bihagaze hariho abantu batumva intumva zamaho aca batangura gukeya bakina mu bintu bitemewe. Tuko turagira ama identification akwiye, hamadoje kugira ama identification akwiye catubitwara mu nzego zibijeje. Izo nzego rero tuzereke tuti muri commune kanaka, zone kanaka, mu kibanzi kiniki hariyo ibintu ibi nibi bihari bitemewe mu dufashe bihagarare. Muri iyi zone nayo hariyo bingana gutya bihagarare. Ko turagira identification ikwiye maze ce tubiha inzego zibijejwe abo bantu bakogoka inokwe bafatwe kuko bariko barahomvya igihugu, bariko barakora ibintu bitemewe n'amategeko kandi amahera binjiza ntayo tuzi. Urumva yuko teza guhagarara uburyo twinjiza bungana gute. Abantu turakunda ibiharuro mugabo no kududura ko si vyiza. Anteme de pourcentage nivyo vyiza. Twarabivuze igihe twari turi kuri Eden Garden, ujeje iby'ubutunzi yarerekanye, yarabigize presentation arerekana iyo ngene vyari bimeze imbere n'ingene ubu bimeze.
ko murazi yuko inyuma y'aho leta isinyana amasezerano n'ishyirahamwe ry'abigenga kugira dukorane kugira umusaruro wongerekane, twaravuze yuko twavuye ku bice 100% tuja ku bice 500%. Iyo nyinshi iratomoye kwerekana ingene uburyo bwangana. Uca wiha example ucubona la difference. Hari abantu bavuze ngo ntibibaho ubwo byarabayeho kandi biriko biragenda neza. Nibaza ngo bamuca mutahura ntarinze kuja mu biharuro en terme de milliards y'ibikenewe. En terme de pourcentage uca byumvikana neza cyane. Kijanye n'icya Prosper, ubutunzi bwifashe gute? Nukuri sindababesha, ubutunzi bwa Rona bwifashe neza cyane kandi Rona iriko irafasha mu iterambere ry'ibikorwa by'igihugu kandi Rona iriko irasahiriza mu kiga ca leta ku mwanya idacerewe kuko ubutunzi bumeze neza. Ikindi yavuze ati dukorana gute iyo habaye ibibazo. Aha anyira ndatebe gato kuko hari abantu benshi, hariho n'inzego nyinshi badasoma bamenye ati iyo habaye ikibazo mu domaine ikintu ca mbere nkora muri iki niturande kugira iki kibazo gitorerwe inyishu. Hano tanga karorero kaka yabaye muri Lydia Ridic dusanzwe dukorana neza, aho batubwiye baradushikirije twe ni banatubwiye ko twarabisomye kuri page ya radio Isanganiro, yaranditse yuko Rona yanse gutanga imodoka. Haca niyumvira bigenda gute ikinyamakuru candike kwishirame ry'igihugu rya leta ngo yanse gutanga imodoka, iryo shiramo itigeze ribaza muri Rona ingene vyagenze kugira bahabwe umuco banamenye yuko ivyo vyatombora ingene Lidedike bakorana nayo kugira bamenye ivyo bandika n'ivyo batandika. Umuntu akumva inkuru akaca koroka akacaza kwandika adatohoje d'abord iyo nkuru ya Rona. Nabajije muri communication ya Rona ingene bimeze ko turafise serire ya communication itwagwa mu gisata ca Rona, ukavugana n'abantu bari kuri terrain ukaca ugenda kuri page ukandika. Nagira rero ngaho nkebure abamenyesha makuru mubwire ababatwara imbere yuko mwandika inkuru mwanze muyitohoze byo bavyiza, kuko ibintu byo muri age de hasard ni mafia n'ubujanja, harimo n'ubujanja bwinshi ntavyo mumenya, harimo ubujanja bwinshi n'ubusuma bwinshi. Ukoreye kubishobisho usanga bafashe decision atariyo. Ijya karero yabaye twebwe twarayimenye, mugabo ikibazo cabaye abayifashe mu ntoke bayifashe kutariko. Ijya dossier yateza kwanza kuza muri Rona igakora investigation, igakora amatohoza kuri ka yabaye, igakorana na Lydia Ridic, ikaruka aba inspecteur ba Rona bakaraba ivyabaye ivyo ari byo, hama bagakora rapport igakogwa tukabona hari kibazo. Hama tumaze kubona hari kibazo, uwari kubona ati ibi bintu Rona ikoze ni navyemera, ntoreje baca baronka ububasha bwo kugira iki bwo kuja kwibariza mu zindi nzego. Mugabo izo nzego nazo nyene kugira zibandanye ico gikorwa zibanza kubaza Rona ati iki kintu kimeze gute, tukaca tubanza gutanga d'abord umuco. Mugabo ivyo vyose nivyakurikijwe. Cyadusaba rero izo nzego ko zokwikosora abantu bafungiye ubusa bakaraba bakabatunganiriza bikagarukaho bitegeza gukorerwa kugira dutange raporo yizwe n'abahinga, kuko ikintu cyose kirafise tekinisite yaco kandi baza yuko kiganira abijejwe n'ariko barabikora batumva muze kubishikana kure babigarukane mu nzego zibijejwe zikore amatohoza zitange raporo abantu barihe kuzira ubusa. Ishirahamwe Rona ni ishirahamwe rya leta ryashwinzwe n'itegeko 100/45
ryo kuwa 2 Rusama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 985. Murumva yuko itariki 2 z'ukwa gatanu 2026 tuzoba tumaze imyaka mw'ishirahamwe rya Rona rizo rimaze imyaka atari mike ribayeho. Ni rimwe mu mashirahamwe ya leta afite uburenganzira bwo kwitunganiriza ibikorwa vya misi yose hamwe n'ibigega vyaryo. Kuva rishingwa gushika uno munsi Rona irafise uruhara runini mu gutunganya no kugenzura ibikorwa vy'inkino ziganisha imigishwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu bikorwa vya misi yose Rona iratanga impusha ku mashirahamwe yifuza gukora ibikorwa vy'inkino ziganisha imigisha mu buryo bwemewe n'amategeko, igakurikirana ko abakora muri ico gisata bubahiriza amategeko n'amasezerano bafitaniye n'ishirahamwe Rona, ikanabungabunga kandi umutekano n'inyungu z'abanyagihugu mu kurwanya ibikorwa bitarekuwe n'amategeko atugenga mu gihugu. Ivyo bikorwa bituma ico gisata gikora mu buryo butekanye, bubereye kandi bugira akamaro igihugu cacu. Ivyakozwe na Rona mu mibano y'abanyagihugu, uretse gutunganya no kugenzura urwego rw'inkino ziganisha imigisha, ishirahamwe Rona riragira kandi uruhara mu bikorwa vy'imibano n'iterambere ry'igihugu cacu. Mu bikorwa bimaze kurangurwa aha twodondagura ibikurikira: ugutanga intebe ku banyeshure mu mashuri atandukanye mu duce twa Bubanza, Mutakura, Kinama na Winterekwa. Ivyo bikaba vyafashije kunagura uburyo abanyeshure bigiramo. Hariho ibitanda 100 vyimirijwe guhabwa ishure ry'uburaro ryo mu Kayanza Lycée Musema, aho muziko ryashikiwe n'ibibazo cy'umuriro w'iryo shure. Mu minsi iri imbere tuzonabatumira kugira tubishikirize ku mugaragaro. Ishure kandi ririko rirafashwa mu kuronka amazi meza muri komine ya Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura. Murazi yuko amazi ari kirumara mu buzima bw'umuntu, ari naco gituma twabonye yuko bikenewe yuko iryo shure ryoroswa amazi kugira abanyeshure umuzigo wo kuja kuvoma ugabanuke maze bige batuje. Ishure rizohabwa ibikoresho mfashanyigisho riri mu ntara ya Burunga yitwa Lycée Technique de Canda. Ni ishure ry'ubuhinga twaravye dusanga iryo shure ni ry'ubuhinga mugabo nta mashini nyabwonko zifise, ari naco gituma kugira bige bagira pratique y'ivyo bakora twabonye ko bikenewe yuko iryo shure ryo networifasha rikaronka ivyo bikoresho kugira abanyeshure bashobore kuronka ubumenyi bukwiye maze bagakora bakazoteza imbere igihugu cacu. Hari ufasha kandi bwahawe ishure riri Imatongo mu ntara ya Gitega ryitwa Socre du Savoir mu ntumbero nyene yo gushigikira igisata c'indero no guteza imbere uburere bw'ugwaruka. Ivyo bikorwa rero birerekana ko Rona itagarukira gusa kubijanye n'inkino ziganisha imigisha, ariko ko irondera no gushigikira iterambere ry'igihugu n'imibereho myiza y'abenegihugu. Umugambi wo gutuma urwego twokwita rwa bet, byo bita abandi ngo nukubetinga, rukora mu muco no mu buryo bwubahiriza amategeko, Rona irakomeza kugenzura abakora muri ico gisata. Amwe mu mashirahamwe akorera muri ico gisata harimwo iyo twita Advanced Group rizwi ku izina rya 1xBet, harimwo BBL Capital tuzi cyane ku izina ry'ubudandaji rya Bubet, hariho Kings Investment, hariho 1tbet ryegukira Limitel,
hariho Megaloto nawe nyene yegukira Limited, hariho Sigma, hariho Lydia Ludic, hariho Infinity Bet muzobona mu minsi ku izina ry'ubudandaji twita Triple 80 Stars, hakaba kandi na Rahisi Bet. Mugabe nyuma y'ivyo hariho n'ayandi mashirahamwe ariko arasaba kurondera uruhusha kugira ashobore kwemererwa, ashobore nayo gutangura gukora ku mugaragaro. Aha twabaha akarorero nk'iriko ririgwa dosiye yaryo yitwa Bet Extra Limited. Ayo mashirahamwe yarahawe uruhusha inyuma yo kuzuza ibisabwa n'amategeko kugira ibikorwa vyabo bikorwe mu buryo bubereye kandi byongere bikorwe mu muco. Hari kandi n'ayandi mashirahamwe ariko ararangura ibisabwa kugira ronke uruhusha rwo gukora. None ikaba ibandanya kubakurikirana kugira ngo ibikorwa vyose bikorwe mu buryo kandi hubahirijwe amategeko muri ico gisata. Ku rundi ruhande Rona iragabisha ko gukora ibikorwa byo kubetinga atarusha aba ariko ararenga ku mategeko y'igihugu. Nico gituma ibikorwa byo kubarondera no kubahagarika bibandanya kugira ngo bakingigwe abanyagihugu hamwe n'ubutunzi bw'igihugu, kuko murazi nk'uko tuje kubasikiriza hejuru bivuye n'ivyo nkino, inyungu zivuyemo mwabonye ko zifasha cane mu iterambere ry'igihugu, cane cane mu bikorwa tugenda turashigikira hirya no hino. Mu mugambi waryo wo kugenzura neza igisata kijanye no guhiganisha imigisha mu Burundi, cane cane mu bijanye no gutororokanya uburyo burihishwa muri izo nkino, ishirahamwe Rona ryariyumviriye gushiraho ubuhinga bwofasha kugira habe igenzura neza izo mbuga, bigatororokanya uburyo buvuye mu gukinisha inkino ziganisha imigisha mu Burundi. Ivyo bikorwa habiciye muri cane mu masosiyete yo kurihisha, twavuga nka za Limikash, twavuga nka za Payway, twavuga nka Cashtel, twavuga nka Buyinoti hamwe n'izindi bacamwo kugira ivyo bishoboke. Intumbero nyamukuru y'uwo mugambi ikaba ari yo gutuma ataburyo na bumwe uvuye muri bene izo nkino ngoheza ngo bugorane gutororokanya ngo bushike muri Rona, kumvo yuko ibiharuro vyose biba vyavuye muri izo mbuga z'irihiro bizoba bigaragara ikibiriraho hifashishijwe ubwo buhinga bushasha bwa Rona. Ivyo bigaheza bikazofasha mu gukurikirana uko izo mbuga zirihisha amashirahamwe akinisha kugira ngo hatagira uwuca mu ryahumye Rona mu gushikiriza ibiharuro bidahuye n'ivyategezwa kuba bigaragara kuri izo mbuga zirihisha. Aha rero twosaba abarongoye izo mbuga tugishimikireko ni mu nzira yo kwerekana uko ibiharuro biriko biragenda no mu ntumbero yo kuja muco twokwita digitalisation. Twasabwe na nyine icubahiro mu gihugu cacu yuko amaserivisi yose ya leta digitalisation yokorwa kugira haboneke ku mwanya hongere bibone neza uburyo buriko burinjira ku mwanya.